Mbega ni kubera iki iyo abenegihugu bahuye n'umukuru w'igihugu bavuga cane cane ivyerekeye ubutungane? Ivyo je numva umenga n'ibisanzwe gose kubera turi mu gihugu kitarimwo intambara. Uburyo bwiza bwo guheza amatati no kurondera ihanwa ry'ivyaha nubwo mu butungane. Umunyagihugu rero wese, umwitura butungane wese afise ikibazo ntashobora kuja mu nzira z'inguvu z'igikenya, aca agenda mu butungane. Ni naco gituma rero mwumva ivyo bibazo bishikirizwa gose. Mu vy'ukuri twebwe nk'urwego rw'abunganizi b'ubutungane bigenga aha mu Burundi, turakenguruka gose ukuntu muri rusangi abashingwamanza bigenza, turakenguruka ukuntu imigenderanire hagati y'urwego rwacu n'inzego z'ubutungane, yaba amaparike, yaba amasentare, hamwe n'inzego zindi za leta yifasha. Ivyo ni ibintu vyo gukenguruka gose. Ariko iyo umuntu ariko arashiraho imbonakazoza yaba iy'umwaka, yaba y'imyaka 10, ico nico ntavuze nategerezwa kuvuga, ubu turiko tugira ku mbonakazoza y'imyaka 10, hariho ukumenya yuko ico uriko urakurikira atari ikintu ushikira ngo uvuge ngo nashitse reka niruhutse. Kimwe rero dukenera ko twoshikako gusumba nuko hobaho imigenderanire yimbitse kandi ya misi yose, aho abashingwamanza bo mu rwego turongoye hamwe n'abakora mu gisata c'ubutungane cose, haba mu bushikiranganji, haba muri parike, haba mu masentare, kugira ngo bayage cane bisanzuye ivyerekeye ubutungane muri rusangi. Aha ndiko nishura ikibazo ca Willy yavuga ati agahaze nakahe. Ivyo navyo nyene naho mwumva ngo turabirondera gose, turakenguruka kuko yaba umushikiranganje w'ubutungane uno musi, yaba urongoye sentare Ntahinyuzwa, yaba umushikirizamanza mukuru, bose barumva iyo ntumbero. Ubu rero turiko turagerageza kugira ngo ayo mahwaniro, ayo mahuriro y'abacamanza, abashikirizamanza, abahanuzi bo mu bushikiranganje bw'ubutungane hamwe n'abashingwamanza abe kandi abe kenshi. Iyo bishitse hakaba ingorane, ugasanga abo bantu bafise uruhara mu butungane ntibahura kenshi, hari igihe usanga ubutungane budaheza ngo bukore uko bwategerezwa. Rero turashima abo bategetsi duhejeje kuvuga ko bumva ico kintu c'uko abashingwamanza ari bo bunganizi bigenga b'ubutungane hamwe n'abandi bose bakora mu gisata c'ubutungane boza barahura, kandi vuba muzobona ko bazohura bagaheza bakavugana imbogamizi, bakavugana ibibazo biraba ubutungane. Yongeye ko aravuga ati mbega ni kubera iki iyo abenegihugu bahuye n'umukuru w'igihugu bavuga cane cane ivyerekeye ubutungane? Ivyo je numva umenga n'ibisanzwe gose kubera turi mu gihugu kitarimwo intambara. Uburyo bwiza bwo guheza amatati no kurondera ihanwa ry'ivyaha nubwo mu butungane. Umunyagihugu rero wese, umwitura butungane wese afise ikibazo ntashobora kuja mu nzira z'inguvu z'igikenya, aca agenda mu butungane. Ni naco gituma rero mwumva ivyo bibazo bishikirizwa gose. Ikindi kibazo ni ibibazo vyashikirijwe na babiri, Willy hamwe na Kubwayo, aho bashikiriza amakenga ku vyerekeye inyifato y'abashingwamanza, aho bivuga yuko hariho abashingwamanza bigenza uku canke kuriya, mugabo uko biri kose bitabereye. Mu Kirundi bavuga yuko atamwonga ubura isato ibidahizwe. Urwego rw'abashingwamanza ni urwego ruhuriramwo abantu bavuye mu mico itandukanye, bafise imico itandukanye. Mu vyo nabashikirije mu ntango hariho ko nk'uko amategeko abitegekanya, urwego rwacu rushira hamwe abo bashingwamanza rukabahugura, rukabigisha ivyerekeye umwuga, ariko kandi cane cane rukabigisha ivyerekeye akarangamutima hamwe n'ukuntu bifata mu mwuga, discipline deontologie. Ariko birashika umwe canke uwundi akagira inyifato atariyo. Bijya mwashikirije sindanabideha, mugabo nuko kenshi bibera mwibanga. Ariko aho
aho bishitse tukabimenya turabikurikirana kandi turakora ikibereye naco gitegekanywa n'amategeko muri iri tegeko ritugenga ryo mu 2023 hariho iyo umuntu atari ko akora nk'umunyamwuga ari mu rwego harashobora gufatwa ingingo ya omission ni kuvuga gukumirwa kuri rwa rutonde rw'abashingwamanza hakabaho imbere yaho ico bita guhanura umushingwamanza arahamagagwa n'inzego zirongoye urwego agahanurwa kumvirizwa agahanurwa yanse hari ico bita avertissement ni nko guhagasopo mu nyuma hakabaho icitwa blâme ni nko kumwereka yuko koko atakigenda tuvuye aho hariho intambwe ikurikira ico bita suspension temporaire aho umushingwamanza ashobora guhagarikwa gukora umwuga mu kiringo mbere gishobora gushika ku mwaka aho rero iyo vyanse gose tukabona yuko inyifato y'ubutungane yo mushingwamanza irenze ihaniro turaheza tugafata ingingo yo kumukura ku rutonde rw'abashingwamanza burundu ico bita radiation ivyo rero murashobora no kugenda hajya muri sentare isubiramwo imanza ya Bujumbura meri canke basigaye bayitiye mukaza murabona yuko hari ingingo zija muri iyo ntumbero zimaze gufatwa rero nibisanzwe ko mu mugwi w'abantu bose habamwo abagira inyifato itabereye mugabo urwego rwacu rw'abashingwamanza bibujumbura turakora ibikenewe vyose umunyamakuru Ferdinand wo mu Mboneza aravuga ati mbega ko muvuga yuko abantu abitura butungane mu bafasha gushikira ubutungane nkabanzi twaba tuzi yuko muri rusangi bariha ivyo bintu birajanye koko birajanye umunyamwuga umugabo gw'abunganizi b'ubutungane bigenga mu avoka akora yisunze amategeko y'umwuga mugabo araheza akinjiza uburyo mbere akaninjiriza igihugu biciye mu kigo Obert nuko abashingwamanza babayeho mugabo inyuma yaho iri tegeko ritugenga rirategekanya yuko umushingwamanza wese yunganira n'imiburiburi umuntu umwe ku mwaka kuvuga ku mwaka w'ubutungane ataco amusavye uwo muntu rero amenyekana gute kenshi amasentare aradutelefona akatubwira ati hariho umuntu akeneye ubutungane akeneye umushingwamanza turaheza tukabwira abashingwamanza bakabijamo nuko rero duheza tugafasha ku buntu abitura butungane kandi turabafasha ku buntu muri ivyo nababwiye by'ubwitangira buntu kw'abashingwamanza bacu aho kabiri mu ndwi ku cicaro c'urwego rwacu i Bujumbura twakira abantu bose bantaho nikora kugira umuntu afise amikoro make abe ntaho nikora murazi yo bica mu ntwaro mugabo naho bitoba vyaciye mu ntwaro yumvise yuko yoshobora kudusigurira tukumva yuko koko atari umuntu ari buronke uburyo bwo kuriha ku gashiruka bute k'umushingwamanza turaheza tukamufasha kandi murumva ko bijanye n'amategeko y'igihugu aho itegeko ritugenga riduhimiriza ko umushingwamanza wese afasha umuntu w'amikoro make umwe n'imiburiburi ku mwaka